Jewe nitwa Nahimana Adrienne, nkaba mba mu Kabanga, zone Kabanga. Hanyuma rero jewe nkaba nahora ndi umukinyi wa ninde, nuko amagara yampindutse. Nyuma imyaka maze jewe navuka mu 57, nkaba natanguye ninde mu 81. Twatanguranye nabo bwa mbere nyene, twama abana nabo mfise, ndafise abana 5 hamwe n'uwitavye Imana. Abahungu ni 3 n'abakobwa 2. Barubatse, abuzukuru ntabo nokwibuka bose. Ntabo nokwibuka bose kuko hariho abatari hafi yanje. Twatanguriye mu 81. Urabona igihe twatanguriye mu ndirimbo, turaririmba, turagira n'ivyese, twarakunda gukina n'amateatre. Niho havuye n'iki kiganiro rero ninde, duca dutangura gutyo rero. Mu kibano babifata neza gose. Yego mbere naho abashinga ntahe mutabangukirwa no kurondera ibifungurwa, twagiye nko gukinira ahantu kure, nukuri wo tubana naho rasanga yarondeye, kuko twagiye gukinira nk'ahantu kure, twagenda n'amaguru tukazogaruka n'amaguru, bigatuma dushika bwije. Nukuri nasanga yarondeye. Byarahinduye kanini. Nukuri benshi barashima yuko twatanze impanuro nyene kivyeyi mu gwaruka, n'ugwaruka nyene kandi rurashima ko twaruha impanuro nziza, kandi n'ubu niko tugikora. Turabarimyi, yego ababishoboye bararima. Yego nuko nawe ntabyo gishoboye. Biratunezereza rwose. Urabona barashoboye kutumenya nk'abatotumenye, kandi nkajeho bimaze kungendera gutya, jewe ndashima rwose. N'ukuri byaragize ico bifasha kanini, kuko naciye ndaharonkera abakunzi benshi bagumye bafasha muri izi ngorane mfise, kandi ndabakengurukira rwose n'ukuri. Oya n'ubu ndacagwaye, muga birapfuma buke buke, muga haraho vyanka n'ubundi. Hama bagira neza rero bakabifashamwo. Nayo abajewe jenyene ntabyo nari gushobora n'ukuri. Oya ntabyo nari gushobora na buke buke. Haba baragiye barabifashamwo, nico gituma bafashanije n'Imana. Nkaba nkiri ngaha n'ukuri, nayo kubwanje n'ibiti ngira ngo baba bashize ku musaraba biba byarabaye ibigabiyo. Yego n'ukuri
kuko ndayigwaye igihe kirekire. Umuhererezi nari ndamufise n'ukuri kandi yarakina neza, hanyuma ibindi vyaramuhenze muri ino minsi sihari, mugangira ngo azogaruka. Tukabura neza rwose, mbere n'ukuri iyo abandi n'abahanura bakanyumvira boyirutse inyuma n'ukuri, kuko iri n'akamaro, bego nabo bakazogira akazoza keza n'ukuri. Naho ntari bwabibone n'ukuri, jewe naranezerezwa n'ibikino, ivyo ari vyo byose byarampimbara. Jewe amazina yanje ni menshi, muko igikino murabona uko igikino kiba gifoye, kiba gifise izina ryacu. Jewe ico nobahanura nibayikurikirane nyene, bayitega amatwi, kuko irimwo impanuro nyinshi, irahanura n'ukuri. Ego je mbona yuko umenga bayumviriza bakayikurikirana. Abakunzi ba Adriyene arabakengurukiye yuzuye ugweze n'umutima wiwe wose n'ukuri, kandi uwo Adriyene sundi rero ni jewe nyene. Ndashima n'ukuri, barakagira amahoro n'imigisha, bagiraho babo bubahwe, bagira amasaka n'amasakaramentu, umukama aguma bampezagirira imyaka n'imyaka, udahengeshanya n'ukuri, baragahora bararyoherwa.